Ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, ndasubiye gushimira Imana kubw'umwanya impaye kugira ngo dusubire kubana namwe tuganira kw'ijambo ry'Imana. Reka twishire mu maboko y'Imana. Gitandara, mwami wacu, mukunzi mwiza, ndi imbere yawe ndakwinginze muri kano kanya mwami wanje Yesu, umfashe undongore. Mana nziza, muhemu wawe yera antegekere ibyo nkwiye kuvuga, kandi Yesu Kristo ufashe unkurikira wese n'uzonkurikira hanyuma aya majambo mwami agire ahamukura n'ahamushikana. Ndi imbere yawe nsavye amavuta yawe ngo akorane nanje mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Ndanezerewe kongera kuza kuvuga Imana, kuvuga ukugira neza kw'Imana, kuvuga imbabazi z'umwami wacu Yesu. Bene data, ndabashimira kuko mukomeje kudusengera kugira ngo igikorwa c'Imana kije imbere. Imana ishimwe. Maze imisi ndiko ndiyumvira ku vyo kugaruka kwa Yesu Kristo, hanyuma nca niyumvira cane kubwira ijambo dusanga muri abitesalonike ba kabiri igice ca kabiri turahera hariya ku murongo wa mbere. Haravuga ngo abavuga ukutariko ivy'ukugaruka k'umwami wacu Yesu. Turabinginga bene data kubwo kuzoza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzokoranirizwa kuri we kwacu. Ntimushoke munyiganyega ngo mugwe igihumura canke ngo muhagarike imitima, naho mwoba mubitewe n'impwemu canke n'ijambo canke n'ikete rimeze nk'irivuye kuri twebwe, rivuga yuko umunsi w'umwami wacu uhejeje gushika. Ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Umwansi yishira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi ubu murazi ikibibuza kugira ngo azohishurwe mu gihe ciwe. Kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari uwubibuza ubu gushitsa igihe azokurirwaho. Niho wa mugarariji azohishurirwa, umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza guseruka kukuza kwiwe. Nagomba dusubire hariya ku murongo wa gatatu, ngo ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Umwansi yishira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Maze imisi ndiko ndabona ibintu byinshi cane biriko biraca hano ku ma réseaux sociaux, hari ibintu biriko biraba bene data
abantu bariko baravuga ubutumwa tutigeze kumva, eh, ariko ni satani ariko ararungika integuza ziwe. Satani ariko ararungika integuza ziwe. Jewe maze kwibonera abantu babiri, edayeri si babiri ni batatu, bari hano kuri YouTube, bariko bavuga ibintu bisa n'ubutumwa bwiza, ariko bidasa na gatoya. Abo bantu baravuga ngo twebwe, ngo ni twebwe mana, ngo nta yindi mana iriho, ngo en dehors de nous, ngo nta yindi mana iriho atari twebwe. Bene data nshuti z'umusaraba, ubumvirije, narumvirije uwo muntu umwe ndiko ndavuga, kandi yariko aravuga mu rurimi rw'ikirundi. Yesu Mesiya, ndamwumviriza, ariko aravuga ngo umuntu wese ngo avuga Yesu ngo akamurondera ahandi, ngo aba ariko aravuga ibitari byo. Ngo Yesu ngo ari muri twebwe, ngo twebwe ni twe Yesu. Iryo jambo rirateye ubwoba kumva umuntu iyo bivuga gutyo. Kuba Yesu ari muri twebwe ntibisobanura ko twebwe tuba turi Yesu. Nanone arashika ahantu avuga ibintu ukumva uciye umerereza. Ngo ntushire ivyumviro vyawe ahandi, ntushire ahandi, ngo shira muri wewe, ngo Yesu ari muri wewe. Kandi agasoma ijambo ry'Imana ngo Yesu ni wewe. Baramubaza bati none wewe uri Imana? Aravuga ati egome, jewe ndi Imana. Yo, nce ngaruka kuri iri jambo. Iyo umuntu amaze kuvuga ngo niwe Mana, ni ukuvuga nta yindi Mana aba akeneye. Iyo umuntu amaze kuvuga ngo niwe Yesu, ni ukuvuga yuko aba yamaze guhindura ibyizerwa twizeye. Bene data, tugeze mu gihe abantu bose bariko baravuga, umuntu wese ukabona avundurukana ikintu ngo none ngo nkaho umenga na manuvote yaronse, nkaho umenga n'ibindi bintu bishasha yaronse. Ariko bene data, ubu butumwa ntibuhinduka. Ubu butumwa ni ubutumwa bw'ukuri bwahishuwe, ni ubutumwa buzana agakiza. Twarabubonye, turihana, turahinduka. Uyu munsi Satani rero ariko ararondera ingene yodiriwa iri jambo ry'Imana, gushika naho Satani amaze kurungika abantu biwe, ariko aragira sondage canke ariko aragomba kumenyereza abantu bumve neza yuko Kristo batakimukeneye, bumve neza yuko bo ubwabo aribo Kristo. Ngo none ngo icyo uvuga cose ni wewe urategeka gusa, nta dukeneye byo gusenga. Mana yanje, bene da, umuntu wese amenya uwamwigishije, umuntu wese amenya aho asengera. Numbona umuntu aje kubwira ubanza utahuze, utohoze, umenye uti uyu muntu asengera hehe, ivyizerwa vyiwe nibihe. Mureke kuguma mukurikira abo bantu bose bapfa kuvuga du n'importe quoi, kandi babazimiza. Nubona bene da, erega ijambo ry'Imana twararyakiriye, kandi turarizi. Umuntu wese yoza azanye ibinyuranye n'ibyo twakiriye, ndazi ntidukwiye kumwumvira. Oya, abamaze kumenya Imana muyigumeko kabisa, kuko ibiriko biraza biriko biracovya abantu, kugira ngo abantu baba ngo yo, ngo reka twari twarihenze, ngo yo. Ariko ndabizi neza umuntu yahuye na Yesu neza yaramubonye kandi ntazomurekura. Imana ishimwe. Uyu murongo
ngo umwansi yishira hejuru y'icitwa imana cose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Ntiwumva ko batanguye? Abo ni intumwa za Satani ziriko ziratangura kuza kugira ngo zumvishe abantu ngo uyu Yesu mwizeye, ngo uyu Yesu yapfuye akazuka, ngo uyu Yesu mwigishijwe siwe. Bigatuma umuntu akekeranya ku by'ijambo ry'Imana, agata ibyizerwa. Ndiko ndabwira abantu, nabonye abantu bo muri Kenya, uwo muntu numvise umenga ariko aravugira muri Kenya, si ego, ariko simbizi ko yavugira muri Kenya, kandi yasa nkaho womenga n'umunyamurenge, kandi umuntu akiri muto, ahubwo n'izina ryiwe ntaryo nzi. Namwe abamaze akunda kumviriza ku ma YouTube ngira mwaramaze kumwumva. Baramubajije ibibazo byinshi, baramubaza, aremanga neza yuko we ari Imana, kandi aravuga ngo mwese ngo bamaze kwakira Kristo mwese ngo muri Imana. Akaca avuga ngo ntimukwiye no gusenga n'uwundi muntu. Numva birarenze, ariko nje mu ijambo ry'Imana nca nsanga ko ari kimwe mu bimenyetso Satani ariko arazana. Kandi ubu naramwumvise nongeneho nca numva n'uwundi avuga ngo wewe ngo ntakeneye gusoma iyi Bibiliya, ngo wewe afise Bibiliya muri we. Aravuga ngo ahubwo we ngo niwe Bibiliya. Muranyumva bene da? Ngo we ngo niwe Bibiliya. Uwo nawe yavuga ngo ni umukongomani, ngo aba muri Australia. Muzumwumva yitwa namba ngo yitwa Imani nde? Yaraje aravuga amajambo menshi, aravuga ngo Imana yaramwiyeretse, aravuga ibintu byinshi cyane, ngo yahora ari umunyamuziki nyene w'ibyo bintu byo mu isi, ngo hanyuma ngo Imana ngo iramwiyereka, ngo Yesu ngo aramwiyereka. Ndababwire bene data, ntitwanse ko Imana yiyereka abantu, kandi irabikora by'ukuri. Ariko mbwira umuntu yoza avuga ngo iyi Bibiliya si y'ukuri, ngo iyi Bibiliya ngo hari ibintu byinshi cyane ngo bitari mu bambe ngo birimwo bitari byo, noneho akavuga ngo we ubwiwe ngo niwe Bibiliya, ngo Imana yamuha ngo bicaranye na Yesu ngo aramwigisha Bibiliya yose, ngo aramwigisha n'ibindi bintu twebwe tutamenye, ngo none ngo yamurungitse mu isi ngo kuza kwigisha. Mwumve, uriko uramwumviriza wokumva umenga ati birakomeye. Ariko nagira ndababwire, ikinyoma ca Satani ntikizomara igihe cyose hazoba hariho abantu basenga bukuri. Imana izomudevuara. Uyu muntu yitwa Imani, ndibagira irindi zina namba ngo Imani nde, uyo avuga ngo yavuye muri Australia. Bene data nshuti z'umusaraba, avuga ngo ni umupasiteri, ariko Imana nyaguhora ku ngoma iheruka kumudevuara. Abantu baramumenya, basanga ni umuntu ariko arakurikiranwa n'imanza zikomeye cyane, basanga ni umupagani atigeze anabatizwa, ariko yahora agenda yivuga ngo ni umupasiteri. Rero icyo nagomba nishaka kuvuga ni iki? Nagomba kuvuga ngende Satani yamaze kurungika aba agenti biwe kugira ngo iri jambo baryuzuze, ngo abantu bivuga ngo ni Imana. Nawe nyene yaravuga ngo ni Imana. Yaravuga ngo niwe Yesu. Urumva rero Satani ukuntu akora,
afata ijambo ry'Imana ritonya agaca aryubakirako akubaka ikindi kintu kitari co. Kandi mwene abo bantu hari igihe ushatse no kumuhinyuza mu makomantere uca usanga baramaze kudezactiva amakomantere badashaka kuyemerera. Ariko ndi kuri iri jambo, uyu antikristo, uyu azoza mu rusengero rw'Imana akiyerekana ngo ni Imana, akagomba kuja hejuru y'igisengwa cose ngo abe ari we asengwa, ariko aratuma abakozi biwe. Nababwiye ko amaze kubona batatu, bishoboka ko harimwo n'abandi benshi, ariko tube maso. Twebwe turi abana b'Imana, twebwe twarakiriye Kristo Yesu muri twebwe, turamwizera, yarahinduye ubugingo bwacu, ariko nta n'umunsi umwe tuzovuga ngo ni twebwe Mana, biragahera. Twebwe turi abana b'abantu, dufise Imana nivyo, ariko si twebwe turi Imana. Hariho Imana dupfukamira tukayihamagara. Abo bantu bameze uko rero ni igitangaza, barikomprometa, nta n'uwovuga ngo mbega barasenga, mbega bameze guta, ariko n'abakozi ba Satani. Mube maso nshuti zanje bene data, n'iri jambo ngo umwasi yishira hejuru y'icitwa Imana cose. Umaze kumva utagikeneye Yesu, umaze kumva yuko wowe ari wowe Yesu, wumva hari uwundi Yesu ukeneye, nuko abo bantu bagenda bigisha abantu ngo ntimusubire kurondera ngo yuko ari hindi Mana, ngo nta yindi, ngo Yesu we. Bagacurika ijambo ry'Imana, bakavuga ngo umuntu ngo yamyeho, ngo guhera ngo isi itararemwa ngo yamyeho. Beneda, twebwe ko tuzi ko twabyawe n'abavyeyi bacu, kandi ko tuzi neza yuko twebwe turiho kuva igihe twakiriye Kristo Yesu. Ahandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo kera nta bantu mwarimwo, ngo ariko noneho ubu muri abana b'Imana kubw'ukwizera umwami wacu Yesu Kristo. Ariko nawe akakumvisha ngo muri abana b'Imana depuis. Urumva rero ni umuntu aba arije kwamburuye abantu, ni Satani ariko aracurika ukwizera kw'abantu. Nshuti bene data, kunda gusoma ijambo ry'Imana, kunda gusoma ijambo ry'Imana, kuko ibintu byinshi abantu benshi bariko barazimira ku bwinshi. Satani ariko arakora ku mugararizo, ikibona ndashe. Satani ariko arakora cane, ariko abamenye Yesu, abo umwami yamenye yarabamenye. Rero tugumye ukwizera, tugumye ukwizera Kristo twamenye. Imana ishimwe. Duhagarare dushikamye. Ibizoza bizimiza bizoza ari vyinshi. Mbere unye biratanguye, ariko bitanguriye kuri aka kajambo. Aka kajambo kwitwa ngo ni jewe Mana, ngo nta yindi iriho, ngo nta yindi ngomba gusaba, ngo ico ngomba gukora cose ndaciyumvamo ngo ndagikora, ngo nta wundi mbwira, nta wundi nsaba, urumva biragahera. Umwami wacu Yesu Kristo aracatuganje, kandi umwami wacu Yesu Kristo niwe mwami, aragahora ku ngoma. Twebwe turi abashumba biwe, turi abana biwe, kubwo kumwizera turi abana b'Imana. Imana ishimwe. Ikindi bene data nshuti z'umusaraba ngomba kugira ngo turabire hamwe, mbanje kureka izi mpwemu zizimiza ziriko ziraza zikura abantu ku Mana zikabamenyesha ngo nibo Mana. Hari ikindi kintu kiriko kiratwara abantu, impwemu y'amafaranga. Impwemu y'amafaranga, amafaranga ni meza, turayashaka, ariko igihe amaze kukubera Imana, hamwe Bibiliya ivuga ngo Imana yabo n'amafaranga, ubwabe, kuko abo bantu Imana yabo ari amafaranga ntibazokwinjira mu bwami. Oya, amafaranga ntatudirija, amafaranga nitwe tuyaganza, tukayakoresha akira na kiriya na kiriya na kiriya,
ariko amafaranga ntakwiye kudutwara umwanya wacu wose wo kuba imbere y'Imana no gusenga. Amafaranga ntakwiye kokipa umutima wacu wose. Oya, ubugingo bwacu n'ubwa Kristo. Nuko rero Imana idutabare. Nariko ndaraba igihe kimwe nigeze kugira iyerekwa, kandi narigeze kuri basangiza mugabo mbonye ko ari byiza ko nongera kubivuga. Ngo nabonye turi mu nzu, hanyuma ngo numva ikintu kivugiye hanze nkaho womenga ni inzambi ivuze canke ni ikintu ni trompete ego ivuze, ngo tuva mu nzu twiruka hanze kuja kuraba. Kubera rero yuko iyo nzu twarimwo twari hejuru muri etage, nyaburyo uzomanuka ukagenda muri ukamanuka kugira ngo ushike mu muryango wo gusohoka. Tugiye kugurura umuryango dusanga hari umuntu yafashe gutya atwugaranira yanka ko dusohoka, mpaka ca kintu kirarengana. Hanyuma gihejeje kurengana tuja turamubaza ni biki, numva ko izari inzozi ni Imana yari ishaka kutwigisha. Ni biki? Aca aratubwira ngo ni Kristo Yesu yaje gutwara abantu biwe. None twasigaye yo tuja turasubira mu nzu turarira, mana uracarira bigende gute? Yo urumva nkabona ngo turiko turasaba n'imbabazi, ngo je imbabarira, nabo ngo naje mbabarira. Hanyuma ngo tubona n'abandi ngo muri iyo nzu ngo hariho n'abandi bantu nabona nyene, hariho n'abandi bantu nabo nyene batabemereye ko basohoka. Ngo hama turababaza tuti mwebwe none mwakoze iki, mwebwe mwagizene? Baca batujyagagura. Hama ngo ca ndababaza none hoho mwebwe musengera hehe? Uko kuntu batujyagaguye badutuka, ngo ca ndavuga ngo mwebwe murakabona musigaye ngo mwe muzizi ico mwakoze, ngo nakare mwarabapagani. Hari umuntu yishura gutyo, ariko nca numva ijwi risemerera nk'irivugira hirya kure rimbwira icabo bantu bahowe ngo Imana yabo ngo n'amafaranga. Ijwi ryacu rivuga kuri abantu ngo Imana yabo n'amafaranga. Ariko nanje ico Imana yari impoye nanje narakimenye. Kandi ni ikintu Imana yari iherutse kumbwira, kumbuza. Hanyuma rero mba kwa kuntu nyene Imana ikubwira ikintu mugabo ugateba kugishira mu ngiro. Rero ngo abo nabo ngo babujijwe gusohoka ngo kubera ngo Imana yabona amafaranga. Ivyo ndabivugiye ikiga Beneda, ndabivugiye ngo umuntu wese rabe ico kintu cose cafashe ikibanza ca mu mutima wawe. Niba wama uriyumvira amafaranga, kuryama amafaranga, bukeye amafaranga, ariko utigera wiyumvira ku by'ubwami bw'Imana, wiyumvire ingene wagura ubwami bw'Imana, wiyumvire ingene uja kurondera abandi bazimiye, wiyumvire ingene ukwiye gufata umwanya w'amasengesho ukaba imbere y'Imana. Niba ivyo bintu utabifise ariko ukaba ufise umwanya wose porogaramu z'amafaranga, Imana ikubabarire cane. Uraraba neza ko umutima wawe utoba Imana yawe ari amahera. Niba Imana yawe ari amafaranga, inzamba ntuzoyumva, woyumva gute? Imana idufashe. Inshuti zanje bene data rero, hari ibintu byinshi cane kuri iyi si biriko birerekana yuko kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kuri hafi. Hari intambara z'urutavanako, hari ubuhanuzi buriko burashitswa, hari ibintu byinshi cane. Nagomba ndagukebure, ntusamare, ibisamaza birahari, ntusamare. Hari ibintu byinshi cane biriko birasamaza abantu mu rusengero, ariko ndakuburira mu nyonga z'Imana isumba vyose, reha gusamara, hagararira ubugingo bwawe, senga, fata umwanya usenge, baza uti data mbega hamwe woza wonjana, mwami wanje mbega uvyumva gute mu mutima wawe? Urumva urukundo rw'Imana rukibiragira muri wewe? Canke bimeze gute? Erega hariho umuntu, hari igihe umuntu
aja muri koma atakiri sensible ku bintu vy'Imana, ukumva umenga urukundo rw'Imana rwaraheze muri wewe. Birashoboka. Ni crise umuntu atraversa mu buryo bw'impwemu. Usanze biruko, ntiwikiripabilize cane. Numva ata kantu kakidodora muri wewe k'Imana, inzira nimwe gusa, ja mu cumbi wawe, shira amavi hasi, ririra Imana, tabaza Imana, uti Mana nyugururira, Mana ntabara, Mana ngirira imbabazi, subira umvyure Mwami Yesu, subira ubikore Mana, biracakoreka, Mwami ngirira imbabazi, utangure wihane, utangure urabe aho hantu utagenze neza, utangure usaba amaraso ya Yesu, utangure umwinginge Yesu akubohore. Erega Satani nawe ntapfa kwataka umuntu, oya, hagira ico ahagazeko, hariho agaporte d'entre aba yaciyemwo, hariho ahantu haba huguruye, ariko Yesu wacu aracari ku ntebe y'imbabazi. Upfume urondera uwundi muntu mube babiri, mugende mutangure musenge. Nukuri Imana irumva, nabonye Yesu arumva, umuhamagaye arumva kandi aratabara. Imana ishimwe. Iri jambo ngo ntihakagire umuntu akubarira ngo Yesu yamaze kuza, oya, ntihaze hagire uguhenda. Eka hariho ibimenyetso ngo kwakureka Imana kutabanje kuza, ariko uyu munsi harimwo ukureka Imana kuratanguye buke buke. Murabibona ko n'ibintu byinshi cyane bitwigisha kureka Imana. Mwebwe kumbure sinzi aho muherereye, ngira ngo ntavyo mubona, ariko twebwe hano aho duherereye hari ibintu byinshi cyane bitwigisha kureka Imana, ibintu byinshi cyane bitwumvisha ko nta kamaro k'Imana. Mw'ishuri bumvise uriko noneho ntiwonabicisha mu kanwa ngo uriko uravuga Imana. Eka n'ico kintu bita ngo religion wumva ntibigisha Imana. Religion bigisha aya madini, bakigisha ko hariho Isilamu, bakigisha ko hariho abakretien, bakigisha ko hariho ivyo nyene vy'ababudiste, vy'abaki, ivyo nyene, ariko nta butumwa bwiza ngo niwihane wakire Yesu, oya, ivyo ntibivugwa. Kandi tugeze mu gihe umuntu wese akwiye kumenya ngo nzoja imbere y'intebe y'imanza, nzobazwa ivyo nakoze. Mbega nazanye abantu bangahe kuri Kristo? Mbega nasengeye abangana gute? Mbega nahanuye abangana gute? Imana ishimwe, ico umuntu akora cose Data wo mw'ijuru azoduhemba. Imana ishimwe. Imana ntigaye igikorwa tuyikorera, oya, ariko gira umwete nshuti yanje, umenye ko ukwiye kurondera ico uzoserukana imbere y'Imana. Ukwiye kurondera ico uzoserukana imbere y'Imana, kuko mu bikorwa vyacu bizogerwa, bizopimwa. Uyu mutima wo kwifuza kugira ngo abandi bantu bavyuke, ndazi Yesu azobimpembera. Dusengeranirane. Wumva mwene data ngo yaraguye, uje imbere y'Imana urire kubwiwe, uzoba ugize neza. Hari igihe umuntu yokwibaza ngo jewe ngo ndakijijwe, ngo jewe ngo ndi umuntu w'Imana. Mbese hari uwundi abikeneye kubimenya ko ukijijwe canke ko udakijijwe? Ni Data. Erega umuntu akizwa imbere y'Imana, n'abantu barashaka kubona ivyamwa vyawe, ariko umuntu azi gusobanura imitima, agasobanura, akamenya ingene uhagaze neza mu kuri, ni Data wo mw'ijuru. Nico gituma rimwe na rimwe hari igihe Imana iguhindurira izina, ugasanga Imana irakwise izina, ugasanga Imana irahavye ibintu uriko uratraversa, ibintu uriko uracamwo, ugasanga Imana ikwise izina ngo Mwihanganye. Iyo urihawe n'Imana iba igushingiye intahe ngo yuko yabonye ivyo urimwo kandi ukaba wihanganye.
Imana ishimwe. Hari ikindi gihe ushobora kuba uri mu bihe bigukomereye cane, nawe nyene udasobanukirwa ivyo ari vyo. Ukaza wumva Imana irakwise izina, ukumva birakubariye ngo biza Imana. Ni ukuvuga ngo iki? Ivyo urimwo Imana irabizi. Ivyo uriko uracamwo Imana irabizi, biza Imana. Naho utabisobanukiwe wewe aho ugeze ntuhasobanukiwe, ariko Imana irazi ko uriko uragenda, biza Imana. Imana rero nihabwe icubahiro, nshuti yanje mwene data, niyo igushingira intahe. Ariko nagomba nakwibariza, bimeze gute? Wumva bimeze gute? Eske wumva muri kumwe n'Imana pe? Ikubwira iki? Iyo uryamye usinziriye akuganiriza gute data? Iyo uriko urasoma ijambo ry'Imana, umwami Imana ahora akuganiriza. Bimeze ngo iki? Relation mufitaniye na Yesu ni iyahe? Ntumbwire ngo uraja mu rusengero. Kuja mu rusengero ni vyiza, kandi ndaguhimiriza kugendayo. Ariko cane cane ndaguhimiriza gufata umwanya wongere ugire relation n'Imana, wongere ugire ubusabane bwiza n'Imana, wunge ubucuti n'Imana, uvuga uti mwami wanje ndashaka umbwire ku by'ubugingo bwanje. Mbega hamwe woza uyu munsi twojana? Niki contangira ngo singende? Mwami mbwira. Nukuri data yokubarira. Erega data n'umwami. Umubajije yo arakubwira. Arakubarira. Imana rero nishimwe. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana bene data. Muntu wese yongera asuzuma ubugingo bwiwe. Ugendere mu kuri. Uvuga ukuri. Ugira umutima utunganye. Ugira umutima utakwagiriza ikibi. Erega kugira umutima utakwagiriza ikibi bitanga ubugingo muri wewe, bitanga amahoro muri wewe. Ariko kwa mugendera mu manyanga, umwanya wose uriko winyegeza uyu, wundi winyegeza uwu, mara winyegeza umugabo wawe ntakumenye, mara winyegeza umugore wawe ntakumenye, ugasanga itelefone wama wugaye nkaho womenga sinzi icyo wanyegejeyo. Ugasanga uzi gutwenga iyo uri kumwe n'abandi bo hanze, ariko muhira umujinyitse nkaho womenga mwashwanye n'abantu bose. Biva kuki? Imana itabare. Hari ibintu umuntu aba akwiye, umuntu w'Imana byama bikwiye kumugaragarako. Umuntu w'Imana akwiye kuba ari umuntu atanga amahara ahageze hose. Umuntu w'Imana akwiye kumva kwama ari umuntu w'umunyakuri. Abantu bakamukuramwo ivyamwa vyiza. Abantu bakamukuramwo impanuro nziza. Yavuga abantu bakumva ko avuze ibintu vyubaka bamwumva bose. Kuko niba ubugingo bwa Kristo buri muri wewe, ni ukuvuga ngo kubaho kwawe kuzohefleta Kristo. Imana idufashe. Niba bitari uko, Yesu atuvure. Niba bitari uko, niba imvugo yawe ikirimwo ya majambo acumitana, ya majambo abakumvise bose bagenda basuhuza umutima, uti Imana ngirira imbabazi. Hariho abantu bimeze uko. Imana idufashe, Imana idutabare, kugira ngo uko tumeze ko tuba ubumote bwiza buvuga Kristo aho turi hose. Mbese nibwo bukristo. Kuko ubukristo si ukuvuga ngo narakiriye Yesu hanyuma biba biheze. Naramwakiriye hanyuma ugende nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Werekane ubwo buzima bwa Kristo buba muri wewe. Imana idufashe, Imana idushoboze. Kandi bene data, ndabizi neza ku bwacu ntitwokwishoboza, ariko Yesu azodushoboza. Ariko hanini ico numva nifuza ko umuntu wese yogera ikirenge mu ca Kristo. Niba uvuga ngo warakiriye agakiza,
reka n'abandi babimenye. Simvuze yuko utazohura n'amageragezwa. Amageragezwa arahari, bazokubeshera, bazokwambika ibara, bazokwita amazina udafise, ariko ntaco bitwaye. Kristo nawe avuga iki ku bugingo bwawe? Turondere kumenyekana imbere y'Umwami Imana, nawe azotumenyekanisha no mu bandi. Imana ibahe umugisha. Reka dusozere muri iri jambo numva mu mutima wanje riri muri Luka igice c'17. Haleluya. Luka 17. Ni ijambo rimaze iminsi mu mutima wanje, ijambo rivuga ngo kwizera. Yesu avuze ukora uko yakubariye. N'iri jambo yabwiye abanyamibembe, abanyamibembe 10, ngo aca arababwira ati genda mwiyereke abaherezi. Luka 17 ku murongo w'11, ngo maze bari mu nzira baja i Yerusalemu, aca hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10 bahagarara kure, baratabaza cane bati, Yesu mwigisha, tugirire imbabazi. Ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke abaherezi. Bariko baragenda barakira, barahumanuka. Imana ishimwe. Aba n'abanyamibembe. Abanyamibembe, umubembe ni ingwara mbi cane ituma abantu bava muri sosiyete bakabakura mu bandi, bakaja kuba ukwabo hirya kugira ngo ntibegere abandi. Rero iyo umuntu afise ubwo bumuga, vyari bibabaje cane kudashobora kwegera umuryango wawe. Bumva Yesu arahaciye, baca barasemerera bati, Yesu mwigisha, tugirire imbabazi. Inshuti yanje mwene data, abako bari bagwaye imibembe, nawe ugwaye iki? Birashoboka ko ufise ingwara yakubabaje, yagusesekaje cane. Ishobora kuba ari ingwara y'umubiri, umaze igihe urwaye utava hasi, ariko tabaza Yesu. Yesu umuhamagara arumva. Nasanze umwami w'abami. Uvuze uti Yesu, nukuri Kristo arumva kandi arishura. Abo ko bari abanyamibembe, wowe umubembe wawe ni wowe wumenya. Ndaje kukubwira ngo data icakubariro gikore. Abanyamibembe bamaze kumutabaza ati tugirire imbabazi, baherekanye kumwizera bari bafise, kuko bambonye ati iyi ngwara nta n'uwundi muntu yoyikorako, nta n'uwundi yogira ico ayikorako, ni Yesu gusa. Hariho ingwara ubona ko abaganga batoshobora, ari Yesu gusa. Hariho ushobora kuba ari ikintu, umusozi munininya, umusozi ukomeye cane, ubona ko ata wundi muntu afise ico yowukorako, utaha ni Yesu gusa. Ushobora kuba ufise ideni rinini riteye ubwoba, nta muntu yori kwishurira, aho ni Yesu gusa. N'ibintu vyinshi tuba dufise ariko ata wundi muntu n'umwe kiretse Yesu gusa. Imana ishimwe, Yesu abashaka mwene ivyo nyene ata wundi yoshobora. Kuko iyo abandi babidushoboreye, ni hahandi womenga Yesu ntitumukeneye. Ariko aragahora asengwa Yesu, yisigarije akantu ko kumva rwose yuko ari hahantu ari wowe wenyene. Rero abanyamibembe bamaze kumubwira ngo tugirire imbabazi, Yesu ngo aca arabumva. Aca arababwira ikintu babwirizwa gukora kugira ngo bakire, ngo genda mwiyereke abaherezi. Mwiyumvire bene da, ni gute boja kwiyereka abaherezi kandi abo baherezi nyene nibo bagiye bahunga kubw'imibembe, abo nyene nibo batokwegera kubw'imibembe, none basubire bagende kandi bagirwaye imibembe? Urumva? Yesu hari igihe agusaba ikintu
ubone yuko kidashoboka, mugabo ko ari Kristo yakivuze. Haleluya! uco gikora. Yesu yabwiye ba bantu bariko bararoba ngo bakesheje ijoro ryose baroba, ngo aca ababwira ngo terera urusenga hariya. Ababwiye aho baterera urusenga, baca bavuga ati twakesheje ijoro ryose turoba twabuze, none utubwiye dusubire guterera urusenga? Ariko baravuga ijambo riryoshe, bavuga ngo kubw'ijambo ryawe ndaterera urusenga. Haleluya! Kubw'ijambo rya Kristo. Aba banyamibembe barabimenye. Kubw'ijambo rya Kristo baca baragenda, na ya mibembe yabikijejeta ko Yesu yavuze, baca baragenda bagiye kwiyereka abaherezi. Mana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo bakiri mu nzira, bakiriko baragenda, niho gukira kwabajemo. Mwene data, nawe ukiriko urakora uko umwami Yesu Kristo yakubariye, ukiriko urakora rya jambo ryo kumvira umwami wacu Yesu, ugukira kwawe kuragushikira. Haleluya! Yesu nakubwira ikintu ukikore. Imana ishimwe. Kuko nutakora uko yakubwiye, nta gitangaza kizokora. Igitangaza kiri mu kumvira Imana, kiri mu kumvira Imana. Nayo ahandi Yesu umubwiye arumva. Rero nawe akubwiye nawe wumve. Abanyamibembe baramuhamagara aritaba, nawe aca ababwira ati genda. Baca baragenda, baca barakira. N'iri jambo numva nagomba guherezako mu buzima bwawe bwa minsi yose, mu rugendo rwawe rwo kujana n'umwami wacu Yesu Kristo. Wamugenda wumvira Imana, wamugenda ukora uko akubwira, wamugenda umwumvira muri byose, kandi uzogenda ubona ibitangaza Yesu akora. Imana rero nibaha umugisha bene data. Nari numva ndabakumbuye, ngomba ko tuganira ku byiza by'i Siyoni. Urugendo rwacu turiko turugejeje kure, turi mu kururangiza. Turi mu kururangiza. Ariko wagenda wibutse ngo mube maso, tube maso, dusengeranirane. Bene data, ntidusamare. Ivyo dusamaza byose ntiwemere ko ari bigusamaza, ariko ukora ibikorwa washizwe imbere. Ivyo washizwe imbere ubikore. Ubandanye igikorwa c'Imana, ubandanye kugira umwete wo kuja imbere mu vy'Imana. Cane cane wumve ko mpwemu yera mukiri kumwe, cane cane wumve ko Kristo akigendana nawe. Niwumva n'ijoro na rimwe utacumva ico mpwemu yera avuga, uca usubira upfukama uti data nibiki, mbega nakoze iki? Wihane. Umuntu akunda kwihana ni mwiza. Umuntu akunda kwihana n'umuntu atakunda ko ubucafu bumugumako. Imana ishimwe. Yesu rero nabahezagire, abagirire neza. Dushishikare gusengeranirana, dushishikare kuba maso, dushishikare kurindira umwami wacu Yesu Kristo, kandi cyane cyane dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore kurwana n'aba basataniste bariko baragwisha abantu, bariko barasuka ibigwisha mu buryo bukomeye. Ariko tube maso, kandi Yesu azodushikana. Nta nkeka azodushikana. Umwami wacu Yesu azodushikana. Natwe tugume tumusenga kandi tumwizigiye. Imana ibahezagire. Bwirukiro Mana, ndagushimiye kuko ni wowe Mana yacu. Hezagira bene data, ubahe inkomezi, egome mu izina ryawe ryera Yesu, bagwanire Mwami abafise imibembe itandukanye mu izina rya Yesu. Mwami wanje, wumva uko baguhamagaye, wumva uko bakwizigiye, wumva uko bakurondera mu izina rya Yesu Kristo. Ubafashe Mana. Urakoze Yesu. Ndagushima ko uguhamagaye wese umwumva, kandi Yesu natwe uduhe kukumvira. Egome, kuko hariho igitangaza mu kukumvira, nuko dushoboze gukora uko ugomba. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo.
Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe, amen.